Isaha 6 zirarenze iminota 10 hano muri studio za Radio Magatamiza FM. Uno mwanya mwiza tugiye gukurikira amakuru mu Kirundi tukashikizwa na Armel Bigirimana. Ndakora mu kijaro Armel ndaguha ikaze amakuru no munsi. Ndakora mu kijero Ishari. Ndabara mu kijero nshuti bakunze muri kwamatega amatwi Radio Magatamiza FM ntongenda ndabaha ikaze mu makuru y'uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 17/0 umwaka wa 2020 n'aka bagizwe nizi nkuru zikurikira. Indinganizo ya sentare iremeza ko ishobora gufata ikintu cyo cyose cy'umuntu ikakidandaza icamunara aho ni mugihe uwo muntu abaheraniye sentare agatako akanka kuriha. Abarimyi bahamagarigwa kwitegurira kurima, gutegura imbuto hamwe no kugura ifumbire y'ikizungu. Ikena ry'itomate rihagaritse imitima abazidandaza muri kino gihe zizimvye bivuye kuko zitaboneka. Ubuhinga bw'ivyuma ni ciza tuma amajwi abashikira inkuru imwe ni mukanya. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe. Ndasubiye kubaramutsa. Indinganizo ya sentare iremeza ko ishobora gufata ikintu cyo cyose cy'umuntu ikakidandaza icamunara aho ni mugihe umuntu abaheraniye sentare agataka kanka no kuriha. Habona Imana Leya arongoye sentare y'intango ya komine Bugarama aratera kamo uwo wese aheranye kugira ngo ashobore kuriha mu maguru masha. Akaba yavuge kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana tumutega amatwi. Ivyigurishwa icamunara tubigira cyane iyo umuntu yase kuriha bivanye ni deni asanzwe aheranye mu bisanzwe ku cekeranya amagarama canka amande sentare irafata ikintu cyo cyose giciye ayo mafaranga ikakugurisha hanyuma ikaronka ayo mafaranga niko indinganizo ya sentare imeze ariko abanyagihugu baca batanga kuvuga ngo barakenye nta buryo bafise ico kintu gifasha kasana kirateye nk'induru mugabo uno mwaka wa 2020 washaka abanyagihugu bose tubasange muhira uwo tuzosanga amaze dusange yiteguranye ayo mahera kandi tuzofata ikiyaciye kugira ngo imirimo ya sentare ibandanye nayo mafaranga duheraniwe tuyaronke. Mu bisanzwe tugurishije amafaranga arengeye aduheraniye abasigaye turezo tukayamushikiriza tukigurisha ari hari nanango na cyane ni wazana abakiriya turamutuma akazana abakiriya akazana bagavuga ikiyaciye ari nka 3 canke 4 igiciro bahurije ko cyo baca batanga ayarenzeko twe dutwara iwacu ayarenzeko nayo tuyashikiriza amwe nico kintu cyayi cyafashwe nimba ari tongo canke ari gitoki cyo tuyashikirizwa uwo oye nyeneco ayo mafaranga barenzeko ko twe dukeneye. Reka amakuru yacu tuyabandanize mu gisata c'uburimyi. Abarimyi ngo barakwiye kwitegurira kurima hamwe no gutegekanya imbuto eka no kugura ifumbire y'ikizungu. Nkuko bivugwa n'umugenduzi w'indimo muri komine ya Bugarama hatabarimyi bakwiye kwijukira gukingira isi ndimwa mu guca imikobeko na rijya turi mu gihe c'imvura. Reka dutega amatwi Diodone nibitanga umugenduzi w'indimo muri komine Bugarama. Irima rigira kabiri kimpesh haciye igihe tumenyesha abarimyi ko kwitegurira no mu kurima no mu kugura umwavu w'ikizungu hamwe n'ishwagara kuko ivyo navyo birafasha mu gutunganya amatongo yabo neza kugira ngo dushobore gushishikara turima twimbura. Kubw'ivyo rero uyu munsi n'ikiringo ca nyuma twarabimenyesheje abarimyi uyu munsi n'ikiringo ca nyuma cyo kuriha. Abashobora rero kumva izi nkuru umunsi utarahera barashaka gusha babanguka kugira ngo nabo ntibasigara inyuma kuri posta no kuri kopere. Ikindi naco nuko dushishikara duhimiriza abarimyi bitegurira rino rima haba mu kurima haba mu gutegekanya imbuto n'ivyangombwa byose bikenewe kugira ngo turabe ko umwimbo woshishikara wiyongera. Ivyo navyo harimo no gutunganya isi ndimwa. Urabona ko muri iki gihe imvura iyiguye inkukura itwara amatongo. N'ubu turabandanya duhimiriza abarimyi ko bo kwijukira guca imikobeko no guteragira ivyatsi n'ibiti bibana n'indimo ku misozi ihanamye. Ikindi gikurikira nuko twahamagarira abantu bose kurima bakabigira umwuga cyane cyane ari habo dufise Imana yahezagiye babagwiza tunga canke bikorera utwabo nabo turabahamagariye kugira ngo imitahe yabo bayishire mw'isuka kuko nta warimye yari marimye kandi bazobona inyungu mu gihe bo bikora. Ikindi naco nabo twahamagarira imboneza basanzwe barongoye abandi abaciye ku ntebe y'ishure nibo bari bakwiye gufata iya mbere kwerekana karorero mu kugwiza umwimbo mu gihugu cacu kugira ngo nzara ishobore kugabanuka. Murakoze. Ikena ry'itomate rihagaritse imitima abadandaza muri kino gihe zitaboneka. Banderemba ko Evariste adandariza itomate mw'isoko ya Magara ati kuba itomate zizimvye ntibiva ku badandaza kuko nabo basanzwe bazirangura zizimvye. Reka tumutega amatwi nawe akavuge kuri mikro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Jewe nkaba inkorera mu bintu by'itomate hanyuma itomate uko mu byumva niko nuko nyene yuko itomate zikenye. Itomate tuzigura tuzimbye kuko agakeyo kari ku bihumbi 80-90 natwe rero kugira tukure y'amahera tuba tuziguje turagerageje uburyo bwari bwo bwose bwo kuraba ukuntu twoyagarura
umva rero itomate ntizizimbye ngo nimvo ituvuyeko, imvo iriko ituma tuzirangura zizimbye. Oyasi ndabava mvuga ngo niko vyamye muga mu gihe biba bigwiriye ibintu tora tubitanga, mu gihe ibintu biba bikenye bikaba bikenye kandi n'abasomyi bakaba babona yuko ibintu bikenye. Twebwe ibyo twosaba ahubwo sindava mvuga ngo tubisaba umuntu, ahubwo tusaba Imana gusa yuko ibintu byoyongera bikaduga bikaboneka, hanyuma natwe tukaca tugerageza uburyo bwari bwo bwose tukabitanga, abasomyi ntibahave bagenda baratwidogera. Ibi ndovuga yuko ni isuka yabitumye, kuko bavuga ko isuka rero yidugirije agaciro. Aha akaba ari naho turangije amakuru yacu. Reka ndabashimire mwebwe mwese muri yateze amatwi, nkengurukire mu gisata cyo gutorokanya amakuru badutorokanirije. Ntibagiye gushimira Ciza ari mu buhinga bw'ivyuma. Amakuru nayo mukaba yashikije na Armel Bigirimana, mugiraho muba mwubaho. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe